tugiye ubunyene guhimbaza umwami tumushime dutangurane no gusoma Zaburi ya 95 turahaguruka kugira ngo tuyisome. Nimuze turirimbire uhoraho tuvugirize impundu igitandara c'agakiza kacu, tuje mu nyonga ziwe tumushima tumuvugirize impundu n'indirimbo, kuko uhoraho ari Imana ihambaye, n'umwami ahambaye asumba ibigirwamana byose. Ikuzimu hari mu kuboko kwiwe, kandi impinga z'imisozi miremire nazo ni iziwe. Ikiyaga ni iciwe, niwe yakiremye, intoke ziwe nizo zabumvye imusozi. 6. Nimuze tumusenge twunamye, dufukamire uhoraho umuremyi wacu. 7. Kuko ari we Mana yacu, natwe turi abantu bicanya ciwe, turi intama zo mu kuboko kwiwe. Uyu munsi icoma mukumva ijwi ryiwe. 8. Ntimukomantaze imitima yanyu kuko mwayikomantarije i Meriba no kuri wa munsi w'imasa mu bugaragwa, hamwe basogokuruza banyu bangerageza bakancanca bakabona igikorwa canje. Nashavuriye abico gihe imyaka 40, ndavuga ntaba n'abantu bama bazimira mu mitima yabo, kandi ntibamenye inzira zanje. 11. Nico catumye ndahirana uburake ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Mwene Data n'abashiki banje, twokunze kumenya ibirengeye ku bijanye n'inzira z'Imana, twokunze kumva birushirije ibiva kuri we ashaka kutubwira. Ntidushaka gukomantaza imitima yacu mbere no kuno muhingamo, ariko tuje dufise umutima n'umunwa wuguruye, kandi nk'uko hano yabivuze aravuga ngo nimuze turirimbire uhoraho tuvugirize impundu igitandara c'agakiza kacu, tuze twegere mu nyonga hiwe tumushima tumuvugirize impundu n'indirimbo. Ndizera yuko imitima yacu n'iminwa yacu ntibikwiye kuguma byugaye, ariko dutegerezwa kwiyugurura mu buryo bwuzuye turi imbere yiwe, twature yuko ari Imana yacu, umuremyi w'ijuru n'isi, kandi ko yaturemye jewe na wewe kubwo icubahiro c'izina ryiwe. Mbega ntitumuhimbaza? Nitutabikora ninde azobikora? Mwene Data n'abashiki banje, yaraducunguye, yatugize abidegemvya, yatubohoye ku byaha byacu, turi ishamvu yiwe, si mu bihe gusa ariko no mu bihe bidashira. Nico gituma ndiyumvira yuko twese dufise impamvu zose zo kugurura iminwa yacu n'imitima yacu tukamushimira kandi tukamusenga kuva mu bwina bw'imitima yacu. Reka tubikorere hamwe ubu rero. Data uri mu ijuru, turaje ubu rero twese hamwe n'imitima yacu n'iminwa yacu kugira ngo tugushimire o Mana kubwo bwizigirwa bwawe, kubw'ubuntu bwawe, kubwo ugucungura kwawe, kubwo agakiza kawe, kubwo ibyo byose wadukoreye kubw'ubuntu. Kandi nikidasanzwe naco nuko waduhishuriye ukugomba kwawe, uhishura n'ijambo ryawe mwino minsi ya nyuma no muri kano kanya ka nyuma ko muri kino gihe. Mwami, turagushimira wewe waremye ijuru n'isi, turagusenga o Mwami, turagukunda o Mwami. Twebwe ubwoko bwawe, umukuku wo mu kiganza cawe, uwo wacunguje amaraso yawe Mwami, warishe ikiguzi
igorogota mwami watangarije yuko byose birangiye mwami turaguhimbaza kuno muhingamo nawo kandi turanezerwa cyane yuko turi abawe atari gusa ibyo muri kino gihe ariko no mu bihe bidashira. Haleluya, wakire ugusengwa, wakire amashimwe, wakire ucubahiro n'ubwiza. Haleluya, iyo mu mitima yacu kandi niyo mu kanwa kacu twese gusengwa bibe iby'izina ryawe ry'ubwiza. Amen. Uno muhingamo ntibiza kunyorohera kuvuga, siniyumva neza guhera kwa Mungu uheruka. Ndaza kugerageza gusa gusoma imirongo imwe imwe, ndaza gusaba Imana ngo ituvugishe kuko ijambo ryayo ntirigarukira ubusa, rirasohoza iminsi yose ico riba rirungikiwe. Ino weekend twashimitse ko abantu b'Imana baba bari munsi y'ijambo ry'ubuhanuzi. umwami Imana yarabavugisha akabaha igikorwa kugira ngo bakore ikintu kanaka canke bakivuge mu buryo bw'ubuhanuzi. Kandi abo bantu bose b'Imana, yaba Mose, Eliya, abo bari bo bose Imana yaba yavuze, kandi ijambo ry'Imana ryaba ryimbitse muri bo. Eliya yashobora guhagarara ku musozi Karumeli akavuga ngo kugira ngo mumenye uyu munsi mumenye yuko Imana imwe y'ukuri ari Imana ya Isirayeli, Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo, kandi ko nakoze ibi bintu byose bihuje n'ijambo ryayo. Atari gukora gusa, ariko gukora bihuje n'ijambo ryayo. Abantu b'Imana ntibakora ikintu runaka gusa, ariko ibyo bakora byakoreka nk'uko ijambo ry'umwami ryavuga. Biranditse ku bijyanye na Nowa ngo Nowa akora byose nk'uko Imana yari yamubwiye. Haranditswe kuri Mose ngo yakoze byose nk'uko Imana yari yabimwerekeye ku musozi wera. Byose abantu b'Imana bose bakora neza neza ibyo Imana yari yaberetse, ibyo yababwiye canke yabahishuriye ku bw'ubuntu. Kandi turizera yuko tubaye mu gihe c'ubuhanuzi, ntitubaye mu gihe c'abacamanza ahanditswe ngo umwe wese yakora ibyo abona ko ari byiza. Uko niko byanditse ku iherezo ry'igitabo c'abacamanza. Oya, ubu tubaye mu gihe c'ubuhanuzi, kandi bikwiriye ko umuntu amenya yuko Imana yarungitse ijambo ry'ubuhanuzi kugira ngo rirongore ubwoko bwayo. Kandi tuzobona ku iherezo ry'urugendo rwacu yuko abo bose bavuga ngo mwami mwami batinjira mu bwami bw'Imana, ariko nabo gusa bakoze ukugomba kw'Imana. Murazi yuko nyene mu mugwi w'abakarismatike aronga ijambo riba riri kuri gahunda. Iryo jambo rero ngo ni Yesu umwami. Niryo jambo baba bafise baritwarira ku kintu basize neza mu makoraniro yabo, bakabyita ngo Yesu n'umwami. Ikibazo ni ico kumenya nimba abo bantu mu by'ukuri baramenye
icyo bisigura igihe ibyanditswe bivuze ngo Yesu ni umwami. Iyo tuvuze ngo ni umwami biciye kuri ibyo tuba tuvuze ngo ni Imana, kuko umwami ni Imana, umwami ni Imana. Uko niko babivuga mu gihe cyo muhanuzi Eliya. Rero birarengeye ukuba byo ari ibintu byo kuvuga gusa, ibintu bavuga bafatiye kuri Bibiliya. Ibyo ntibica bibigira ibintu bya Bibiliya, ahubwo bitegerezwa kuba habaho guhishurirwa biciye kuri mwemu w'Imana. Niba uguhishurirwa kuva ku Mana kubuze, aho rero twoshobora kwatsa inyuguti tukagira amajambo ducura n'amungane, nta kintu kimwe bizomara. Nico gituma tubona ingene ari iby'ingirakamaro yuko Imana yahishuye kugomba kwayo biciye ku ijambo ryayo muri kino gihe. Mu vyesho Yohana mu gice ca mbere turasoma iyi mirongo ikurikira. Ibyesho Yohana igice ca mbere haranditswe hano ku murongo w'icenda, agace ka kabiri ngo nari ku kizinga, agace ka kabiri k'uwo murongo, nari ku kizinga Patimo cyo mu kiyaga bampora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Aya n'amajambo make Yohana yari yaje ku kizinga Patimo kubwo ijambo ry'Imana bamuhora gushingira intahe Yesu. Ntiyari yagiye nk'umukerarugendo, umuntu yashaka kugenda ngo arabe ikintu abe muri byo, ariko yari yarirukanywe, yashizwaho mu kugomba kw'Imana. Umuntu yashizwaho kubwo kugomba kw'Imana biba bimeze neza gusumba umuntu ashobora kugendagenda uko abonye atari mu kugomba kw'Imana. Bakundwa, Imana ishize umuntu akisanga mu bintu runaka kugira ngo ihishure kugomba kwayo n'ikiganiro cya Yesu. Aho rero ubwo bunyagano bwo buba bumeze neza ibihe byose. Aho rero turashobora kubyihanganira. Mu gice cya 19 Yohana arashinga intahe akavuga, ashaka gusoma mu byesho Yohana 19, aho niho uyu muntu w'Imana yandika ahereye ku murongo w'icenda. Byesho Yohana 19 umurongo w'icenda aravuga ngo umumarayika arambarira atandika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Umurongo wa 10, nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga, arambarira atoya sigaho, ndi umugurano mugenzawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafise ibyo gushingira intahe Yesu. Imana aba ariyo usenga, kuko abashingira intahe Yesu babavugishwa na mwemu. Twavuze mu y'amakoraniro abiri ari nyuma yacu ku ijambo ry'ubuhanuzi, ku buhanuzi bwo mu byanditswe byera buba busoreje imbere y'amaso yacu. Ngo Yohana yari afise igishinga ntahe cya Yesu, kandi igishinga ntahe cya Yesu ngo ni impwemu y'ubuhanuzi, si impano y'ubuvugishwa, ariko ubuhanuzi bwa Bibiliya bwashingira intahe Yesu Kristo. Ni nk'umurongo utukura unyurangana mu byanditswe byera byose. Dusomye neza ijambo ryo muri Luka 24, tukihweza neza ibyanditswemwo, turabona ibyo umwami
Yesu afatirako. Aravuga hano ku murongo wa 25 muri Luka 24:25. Yesu arababwira ati yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itevye cyane kwizera ibyavugishwa n'Imana bavuze byose. Ibyo abavugishwa n'Imana byose bavuga mu Imana yabari kwabo bagabo biciye ku bukozi bw'ubwo buhanuzi, niho igishinga naye ca Yesu Kristo niho cagaragazwa kikavugwa imbere y'igihe, hanyuma kikabona ugusoza kwabyo. Turabona hano yuko umwami Yesu afatira kuri ibyo akavuga ngo ku kwizera ibyavugishwa n'Imana bavuze byose. Umurongo wa 27 aravuga ngo atangurira kuri Mose no kubavugishwa n'Imana bose, ngo abasobanurira, ngo abagaragariza ibyanditswe byose kuri we. Mu byanditswe nta kintu kimwe yakuyemo, yabwiye abigishwa, ababwira ibyari byabaye kiriya gihe kera. Ubuhanuzi bwose, imvugo yose y'umuhanuzi yerekanye neza, ayibutsa abigishwa biwe. Mbega uyu munsi yokora iki? Uyu munsi yokora ibyo nyene, yofata ibyo byanditswe byera, ibyo tufise mu biganza byacu, akavuga ngo uyu munsi iyi mirongo yose yo mu byanditswe yasohoreje imbere y'amaso yanyu. Turabye igihe icyo tubayemwo ubu, dutegerezwa kuvuga 100% yuko iki gihe kiri ku mvugo y'ubuhanuzi. Ibintu byose bigenda birashika mu isi yose bishikwa munsi y'ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Ibishika byo kuri Isirayeli biri munsi y'ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Ibintu biba ku ishengero biri munsi y'ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Ibintu n'ibintu biba muhira mu rugo. Ubure mwoca buvuga ati gatonyi, aho urihenze. Oya, sinihenze na gatonyi, navuze gusa ico ijambo ry'Imana ryamaze kuvuga. Ibintu byose muri rusangi bishika ubu ingene bigenda bija imbere gura ku ntango gushika ku herezo, bigize umugabane mu ijambo ry'ubuhanuzi. Kumbure dutegereza gusoma ku bijanye n'ibyo amajambo azwi cyane, ego amajambo yose. Nk'akarorero igice cyo mu Timoteyo mu gice cya 4 ahantu handitswe ku murongo wa 1 n'uwa 2, Timoteyo wa 1 gice cya 4 murongo wa 1 n'uwa 2, ngo ariko mwemu avuga byeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ibyizegwa, bagashira umutima ku by'imwemu zizimiza no ku by'inyigisho z'abadayimoni. Umurongo wa 2 ngo bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma, bokejwe icapa mu mitima yabo ibagiriza ikibi. Hano mwemu avuze ibintu bizoba muri rusangi ku iherezo ry'iminsi, atari inyigisho zigoramitse gusa, ahubwo inyigisho zizoba zisohotse mu guhumekerwa n'amadayimoni, atari uguhusha gatonyi ku bijanye n'ukuri kwa Bibiliya, ahubwo ibintu biba bivuye mu buryo bwuzuye mu madayimoni bizovugwa. Hanyuma rero umuntu yo kwiyumvira ngo ngabo ngo bazoba ngo ari abantu ngo uhita ubona ubwo nyene ukibaraba, suko bimeze. Aho rero niho hari ikibazo gikomeye.
uravye umuntu wese araba ubundi abona agahanga kiwe gusa, kandi mu itongo rya Edeni igihe ikiganiro ciza caba hamwe na Eva, nta muntu n'umwe yari gushobora kwibaza ico ivyo bintu byose bigiye gukwega. Ariko turabizi uyu munsi muri Timoteyo wa kabiri mu gice ca 3 haranditse ngo ariko umenye yuko mu minsi yerezo hazoza ibihe bigoye. Umurongo wa 2, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, mu gifaransa ngo bipfuza amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana. Umurongo wa 3, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ibyiza. Umurongo wa 4, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda bahimbara, bakabirutisha Imana. Ngo bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwako. Mwene Data Frank avuze ngo ntibabimenyekanisha, niko Mwene Data Frank avuze ngo abo bantu batere ibitugu. Bakundwa, aya majambo ntabwirwa batizera, abwirwa abizera. Ngo abo bagabo bafise ishusho isa n'iyubaha Imana. Ngo hano ngo umwe wese azokwibaza avuge ngo uyu ngo ni mwene data, ni mushiki wanje. Iryo jambo ndarisubiyemwo, ntiribwira na gatonyi abatizera. Oya, bose negerezwa nanje ubwanje kureka nkabwirwa, kuko vyoba ari vy'impfa gusa kuba nganisha abandi, mugihe Imana twese idushira imbere icirore. Beka twese hamwe twibaze ikibazo cyo kwibaza, mbega Imana idutondekahe? Ntibijanye no kumenya mbega abantu badutondekahe canke twebwe twishira hehe, twitondeka hehe, ariko Imana idutondekahe nyene. Hano n'abantu bazogumana ishusho yo kuba Imana ico bibatwara byose, ariko kubera ko ari kwiherezo, kubera ko bijanye nuko ari herezo ry'ibihe, kubera yuko ivyo bishika mu gihe c'ubuhanuzi. Imana biciye ku ntumwa ntiyakuyeho iryo jambo ry'ubuhanuzi, ariko yarabivuze, abivuga imbere y'igihe. Rero twigenzure mu gutondeka mu buryo bushasha urutonde rwose rwavuzwe. Ndiyumvire yuko umuntu wese araza kuronka ibimukubita, kuko kimwe canke ibintu byinshi bishobora kuba bifatira kuri twebwe. Hano aravuga ku murongo wa 2 ngo kuko ngo abantu bazoba bikunda. Mbega ukwikunda ni iki? Nico n'ikibazo dushobora kwivuga inshuro 100 tutaragira n'icyumviro cyo gutahura ico ivyo bintu by'ukuri bisigura. Ukwikunda, ijambo rya kabiri ryavuzwe ngo gukunda amahera, mu gifaransa ngo ukwifuza amahera. Ndizere ko atanumwe muri twebwe abifise ibyo, kuko dufise yahagije. Aho niho rero hari umubabaro. Umuntu afise byinshi ntayipfuza, ahubwo utayafise niwe ashobora kumera uko. Umwe yiyumvira ingene aza kuyakoresha, ubundi nawe mu gice cya 2 naho hakaba ukwipfuza amahera, hanyuma hakaza ubundi mugwi ukwirarira, hanyuma hakaza ukwibona. Ntituzi ubifise ibyo n'utabifise. Ico tuzi gusa nuko Imana itegereza kutugirira ubuntu kugira ngo
twirabe mu muco turi imbere yayo ubwacu nta buryo na bumwe dufise bwo kwibona, dufise uburyo bwo kwibona mu muco w'Imana. Hanyuma haca haza rero ibyo abatukana. Ninde afise ibyo byo gutukana? Ntitubizi. Abo kumbure babifise ibyo baba babizi, ariko rimwe na rimwe twe ku bintu bigaragara inyuma abantu abantu baba bafise ibyo bashaka gukuramwo nk'uburu bashaka. Iri naryo ni ijambo ry'ubuhanuzi. Nta bushobozi bushobora kuboza ibyo ijambo ry'Imana ryavuze. Hariho kuko mubizi, hariho ibyo bagira by'amahoro. Si uriya musenyeri yabivuze gusa mu mugwi wa ONU, aho bavuga yuko inkota zitezwa gucurwamwo amasuka, ariko Imana yavuze yuko hazoza ugutikira, uguherengetezwa ku isi yose. Ni nyuma y'uko gusamburwa bizushwa ku isi yose niho inkota zizokorwamwo amasuka. Inyuma yaho, imbere yaho ahubwo bazohindura amasuka bayahindure inkota, niko byanditswe. Nta bubasha na bumwe buri hano ku isi, ububasha na bumwe bwa politike, nta kintu kimwe kiri ngaho ngo cohindukiza ngo gihindure ivyo Imana yavuze imbere y'igihe. Ibintu byose bizogenda nyine nk'uko byanditswe, ariko hano tubwirwa mu ijwi riri hejuru ngo igihe ibyo bizotangura gushika, muraramure imitwe yanyu munamuke, kuko gucungwa kwanyu kuri hafi. Luka 21:28. Turabwirwa hano, turavuga ngo nzobarukira umuhanuzi Eliya. Twarabwiwe ngo nzobarukira umuhanuzi Eliya imbere yuko umunsi uhambaye kandi uteye ubwoba w'umwami ushika. Hanyuma Petero avuga uwo murongo mu buryo bwiyaguye muri Petero wa 2:10. Aravuga hariya muri Petero wa 2:10 avuga ngo ariko umunsi w'umwami wacu uduza nk'igisuma, aho amajuru azovaho hakaba no kwasana guhambaye, ibyitanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze. Isi n'ibikogwa biri muri yo bigatongoka ngo bigashongera mu muriro. Uko ariko byanditswe. Barashobora kugira ingingo ubusa canke iri hejuru y'ubusa canke iri munsi y'ubusa, ivyo naco bimaze. Ingingo zose canke inyishu baronse ntiba ari inyishu y'Imana. Mbega nivyo 100%. Hari inyishugu imwe kandi iyo ni inyishu y'Imana, kandi Imana ntizotunganya ikibazo gihari biciye ku myumvikano ku mameza ya politike, ahubwo izokora ku buryo bw'uko ivyakoze yavuze bishika kimwe inyuma y'ikindi. Nta muntu n'umwe azobicika. Mbere n'abantu bazoba bicaye ku mameza y'imyumvikano nabo ntibazocika, kuko ni ijambo ry'ubuhanuzi ry'Imana yacu. Ico gihe cyose gishigwa munsi y'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ubu rero turashobora kuja mu vyesho Yohana, turashobora kugurura igice c'indwi, c'icumi, kugura igice ca 13 canke igice ca 17. Dushobora gusoma ahantu hose uburyo Imana yavuze imbere y'igihe ibitegerezwa gushika. Ariko hari umugwi umwe gusa w'abantu bashobora kugamburukira Imana, kandi abo nibo Imana yavugishije. Abandi nabo
bavuga kandi biyumvira hanze y'iby'Imana. Nta gutahurana kumwe bafise imbere muri bo ku by'Imana yategekanije. Haravugwa ku bahanuzi ngo yamenyekanishije inzira zayo Mose, ngo imenyekanisha ibikorwa byayo bitangaje abana b'Abisirayeli. Kandi neje ku mugoroba twarumvise ngo Imana ntacikora, ibanza guhishurira amabanga abakozi bayo ivugisha. Nta kintu na kimwe ikora itabanje guhishura ayo mabanga abo bahanuzi. Tubayo mu gihe gikomeye cyo mu nkuru yose y'agakiza. Nta na rimwe ntiyigeze habaho ubuhanuzi nk'uburaho. Nta na rimwe urunganwe rwigeze rwisanga mu mvugo za gihanuzo nk'iziraho kuko bimeze muri kino gihe. Uko biri kose, uburyo bwa politike, ubw'ubutunzi, bw'ibintu mpuzamakungu, iby'Imana, ibintu byose biri mu ijambo ry'Imana. Kandi uko dukwiye kuba abashima yuko Imana yuguruye amaso yacu, yuguruye imitima yacu, tugashobora kuronka byose kandi byose tukabishaka umutima. Hanyuma haranditse muri Timoteyo wa 2:3 agace ka 2 ibandanya, abatumvira ababyeyi intashima, abanegura iby'Imana. Timoteyo 2:3 badakunda n'ababo, banga kuzura, baremenanya, batigarura, inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana. Bakundwa, iyi niyo shusho y'abantu mwino misi ya nyuma. Inyuma bakaba bafite ishusho yo kubaha Imana, bakayigumana. Ibisigaye nabyo byose, ibiri munsi y'uko iyo shusho, byose bikaba byarononekaye bitagihari. Bakavuga urukundo ariko bagategeza kwankana, bakavuga ugushima ariko ari ntashima. Igihushane cyose cy'ibyo byari bikwiye kuba bihari ntibyigeze bimera uko hano ku isi guhera igihe abantu babereyeho. Ariko ku bw'Imana hariho akagwi gato kazocika ibyo bintu byose kugira ngo gahagarare imbere y'intebe y'ubwami y'Imana. Umukuku uhengamira canke wunama imbere y'ijambo ry'Imana ryose, bakavuga gusa ati mbega mwami, yoba ari jewe, ibi mbega byo bifatira kuri jewe, mbega umbwiye iki, ni giki mbuze, mbega ni giki nokora kugira ngo ndakunezereze. Mu buzima bwacu ico kibazo kizoguma kigaruka ubudasiba nimba dushaka guguma duhagaze imbere y'Imana. Ntituzigira dushaka guca urubanza canke ngo tugereranirize abandi. Tuzoba dufise inyungu kuri twebwe kuba twirabira mu muco w'Imana no mu muco w'ijambo, kugira ngo tumenye niba uko turi dushobora kuba duhagaze imbere yayo. Mbega bimaze iki ubumenyi bwose ku bintu by'Imana nimba tudashobora kuba duhagaze imbere yayo? Twasomye kenshi ko havugwa kuri Enoki ko yahimbaye Imana, yuko guhimbara Imana byari kuri we, kandi biciye kuri Mwene w'Imana yaronse igishiga nayo yuko yahimbaye Imana, arazamugwa, ntiyaba akibonekana hano ku isi. Bikwiye ko abantu bose bari mu ishengero mugeni bakire bivuye kuri Mwene w'Imana igishinga ntahe yuko bahimbaye Imana, kandi bamenye imbere muri bo yuko bazoba bahari igihe umwami Yesu azogaruka.
niyo mpamvu Imana yatuvugishije. Bamwe bibaza yuko Imana ngo yavuze kugira idutsindishe. Oya, Imana ivuga kugira ngo idusohore, idukure mu gutsindishwa, mu bintu bidashobora kuguma bihagaze imbere yayo, kugira ngo idutereke mu mugisha w'Imana. Abantu bose b'Imana barahezagiwe. Turashobora gusoma ku bijyanye na Aburahamu, kuri Isaka no kuri Yakobo, kandi muzobona mwihuse uburyo ubwo ari bwo Imana yahezagiye ababa munsi y'ijambo ry'ubuhanuzi. Turabwirwa kuri Aburahamu mu Itanguriro 12 umurongo wa mbere, Itanguriro 12 umurongo wa mbere, Uhoraho abarira Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Umurongo wa gatatu, abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma. Kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Iri jambo turaribona gushika n'uyu munsi. Abantu bose bahezagiye Aburahamu n'urubyaro rwiwe nabo barahezagiwe. Abantu bose babita ko babahanze barahanwa, kandi bahanwa mu buryo bubi bushoboka. Hariho ijambo ridasanzwe ku biraba Isaka. Imana yamuhezagiye mu buryo bukomeye, kandi yabishingiye intahe ibyo nk'ibiva mu buhanuzi canke mu isezerano. Mu Itanguriro 26 umurongo wa 12, Itanguriro 26 umurongo wa 12, maze Isaka abiba muri ico gihugu. Muri uwo mwaka nyene yimbura ibirenze ivyo yabivye ingero 100. Uhoraho amuha umugisha. Bakundwa, Isaka yari umwana w'isezerano. Imana ntiyamuhezagiye gusa inshuro 60, ariko ingero 100. Imana yahaye ingero ikuvye 100 kuvyo yari yarabivye, kandi ivyo byari byagaragaza umugisha ugaragara w'Imana. Murazi, rimwe na rimwe hariho ibintu mu byanditswe byera bitegerezwa mu buryo bukomeye kurabwa, gufatwa mu buryo. Turashobora gusoma ku bijyanye na Aburahamu canke Zakariya, ku bijyanye n'ikimazi batanga. Murashobora gusoma mu Itanguriro 22, ariko reka mpazwe gusa no gusoma ico gice nyene mpereye ku murongo wa 13, umurongo wa 13, Itanguriro 22 umurongo wa 13. Maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza, inyuma yiwe abona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka c'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga kw'ikimazi co kosa mu gishingo c'umwana wiwe. Umurongo wa 14, Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bwingo n'ubu bati, ku musozi Uhoraho niho bironkeka. Atari gusa aho Uhoraho abonekeye, ariko aho abantu b'Imana baboneye umwami. Umwami abonekana hose, ariko ntiyabonywe kandi ngabonekane kuri bose. Hariho ahantu aho umwami
yabonera akabonekanira. Namwe bakundwa, icyo nicyo kintu nyamukuru, atari kumenya gusa ngo umwami arabona, ariko yuko yabonywe, bamugize ku mwimenyerezo, bamwumvise. Dutegerezwa kurondera ikibanza nk'icyo mu izina ry'umwami, atari gusa ahantu abonekana, atari ahantu bamuvuga gusa, ariko ahantu bashobora kumwumva, ahantu bashobora kumva amajambo yiwe kumva nabi ibintu guhari, ahantu abantu bazomwizera, aho azokwishurira, aho azoshobora kubyishura nk'uko yabikoranye na Aburahamu. Imana yishuye warafise isezerano, wagizeye kandi wakoze nk'uko ryavuze. Bakundwa, turizera yuko na twebwe dufise isezerano ry'Imana, kandi umwami nta ashaka kubonekana no ko bamubwira mu myimenyerezo. Kiriya gihe yabyuka avuye mu bapfuye, yafashe akayira akajima yose aganiriza abigishwa biwe, amaso yabo yabanje kugumwa, yaragumijwe, ariko yari kumwe nabo. Hanyuma igihe yatangura kuvuga, imitima yatanguye kwakaka. Ni nako bimeze uyu munsi. Ni Imana ivuga, ni Imana ihezagira, ni Imana yishura, kandi dutegerezwa kwitega ibyo, tukitega ibyo. Bakundwa, munyemerere ndabivuge uyu munsi, igihe cyose tuzokoranira dufise icyumviro kimwe cyo kumva no kumva ijambo ry'Imana gusa, tuzokumva gusa ijambo ry'Imana, ariko dutegerezwa gukorana dufise icyumviro cyo kugira umwimenyerezo mu wese ku giti ciwe n'Imana, akagira uguhura n'Imana. Aho rero tuzogira guhura n'Imana, aho rero tuzogira uguhura nayo, aho rero tuzokwakira ibiri mu mitima yacu nk'ukwizera. Nitwahazwa gusa no guhazwa ivy'ubwa mbere gusa, byo kumviriza gusa, ivya kabiri ntibizoza. Ariko niba twumviriza ijambo ry'Imana, hanyuma ijambo ry'Imana rikabyutsamwo ukwizera n'icifuzo cyo kugira umwimenyerezo n'Imana, inyuma y'uko twaronse isezerano ryo mu ijambo ryayo mu mitima yacu, aho rero tuzogira umwimenyerezo n'Imana mu kibanza tuba twumviriramo ijambo ryayo. Mbega Zekariya byari bimeze gute? Yaraje kugira ngo akore igikorwa nk'uko byari umugenzo mu ngoro y'umwami, ariko Imana, umwami yakoze ikintu kidasanzwe. Yari yarindiriye Zekariya isezerano, hanyuma yaribayo nko ku giti ciwe. Igihe ijambo ry'isezerano rihawe abantu, ni mu ntumbero yuko baryakira, hanyuma bakaba mu iryo sezerano babayemo. Imana ntirema gusa inzara, Imana ahubwo irayihaza. Ntinezezwa gusa no gutanga icipfuzo, ariko igaba ko igituma icyo cipfuzo gihazwa tubihabwa ku bw'ubuntu. Niba dukoranye hano uyu munsi, kandi ibyo mu izina ry'umwami, niba tubizi bikaba biri muri twebwe, twumva ko umwami mu by'ukuri yatuvugishije muri kino gihe cy'ubuhanuzi, kandi ibyo biciye guhishurirwa kuva ku Mana, aho rero tugira intege, tugira n'impamvu yo kwinjira imbere y'inyonga zayo, tukumva
uguhishurwa kwayo, hanyuma umwe wese akabibamwo ku giti ciwe. Atanu umwe aba ahagijwe no kugenda gusa ajanye rya sezerano yari yarahawe, n'isezerano gusa yari yarahawe. Nta muntu n'umwe yahazwa n'ibyo. Oya, hamwe n'isezerano ry'Imana, umugisha w'Imana biba bifatanye nawo. Umugisha w'Imana ni ugusoza kw'iryo sezerano, biba bifatanye nuko ibikorwa byacu by'Imana bishobora kuba ari byo bikorwa ivyo Imana ishobora kudukorako igakuza nk'umwe wese muri twebwe, ivyo umuntu wese ategereza kubanamwo n'Imana guhera ku isaha aho tuba dukoranye, guhera ku majambo y'Imana akabyumviriza akabyakira. Ntaco bitwaye ibiduhangayikishije umwami uyu munsi. Mbega dutegerezwa kumubwira ingene ategerezwa gukiza, ingene ategerezwa gukiza indwara, kubohora cyangwa guhezagira. Yamaze kubikora inshuro nyinshi, kandi ashaka kubikora muri twebwe uyu munsi. Abikore uyu munsi muri kino gikorwa c'Imana. Ntidushobora misi yose gutaha iwacu tutagize umwimenyerezo mu byo twumvise, tukavuga ngo bwari ubutumwa bwiza, ngo byari byiza, ngo uyu munsi. Imana ntihazwa n'ibyo. Irungika ijambo ryayo, ishaka yuko tuyizera. Igihe rero turyizeye, ishaka kwemeza gushitsa iryo jambo mu buzima bwawe no mu bwanje, ikabigira ibintu bifatika imbere yayo. Ntidufise gusa amahigwe yo kuza gusa ngo tuze mu nyonga hayo kugira ngo twumve ijambo ryayo, ariko dufise n'uburenganzira bwo kurindira ugusoza no gushitswa kw'ijambo ryayo, atari mu kutizera nkaho umenga Imana itegeza gukora ikindi kintu, ahubwo mu kwizera uko yamaze kubikora. Uko niko kwizera, niko Imana ishaka kuduha. Ni kwizera mu gikorwa carangiye ku musaraba igorogota, ukwizera uko ari intsinzi yanesheje isi, kandi ntibivana ko kwizera nikuvana mu byo uri kuracamwo cyangwa ibyo ndikudacamwo hanyuma ngo bidine intsinzi. Oya, twizera ko Imana yamaze gutanga intsinzi byuzuye muri Kristo ku musaraba igorogota. Si wewe cyangwa jewe tuzomena ngo twinjire. Yesu yamaze kunesha igetsemane, inuguta yiwe ico yaciwe cakoroka ari nk'ibitonyanga by'amaraso. Yaranesheje, yamaze kwinjira, yamaze gutsindira igorogota. Igihuzu cyo mu rusengero caratabuye, inzira igana mbere y'Imana yarugurutse. Dushobora kugira umwimenyerezo n'Imana uyu munsi, mu wese ku giti ciwe. Uyu munsi kwino saha dushobora kuba umwe wese ku giti ciwe akaba ku bya Golgota, umwe wese akabitahana iwiwe nk'ibintu by'ukuri by'Imana. Amen. Mbega ibyo murabyizera? Uko niko ubutumwa nyabwo bw'ijambo ry'Imana bumeze. Si ikintu twasezeranijwe kugira ngo inyuma y'ejo cyangwa mu bihe bya kure. Uyu munsi twabyumvise mu ijambo ryatanguje ngo nimwumva ijwi ryiwe. Uyu munsi nimwumva ijwi ryiwe, ni mukomanaze imitima yanyu. Imana yatuvugishije mu buryo bw'ubuhanuzi. Muri kino gihe cy'ubuhanuzi dushobora kuvuga
tubizi neza ibyo Petero yavuze kiriya gihe kera ngo kandi ijambo ry'ubuhanuzi ry'ubuvugishwa iryo dufise rirashikamye cyane kandi mugira neza kurishira ku mutima kuko rimeze nk'umuco wakira ahantu hijimye. Petero wa kabiri 1:19. Rero niba dufise indabo y'ubuhanuzi biciye ku ijambo ry'ubuhanuzi tuzobona ugutera imbere kwa kino gihe nk'igice gikomeye kiri mu buhanuzi bwa Bibiliya, kandi ntituzoraba ibintu byose ducamwo, ahubwo tuzohanga amaso yacu, tuzohanga intumbero yacu ku byo Imana yageneye ishengero. Ntitwagenewe kuguma duteba ku bindi bintu byose ngo ni kubiraba gusa tukamenya yuko ibyo bisoreza mu gihe cacu gushitsa aho bazovugira kwerezo ngo ubure hari amahoro hari nta nkomazi abitisaruka ba 5:3. Mbega ivyo ritubibona inyuma y'imyaka yose y'ibiganiro by'abanyepolitike bicaye ku mameza yabo aho baba bicaye. Mbega ni guhera ku myaka ingahe baguma bashaka kugira imyumvikano ku mahoro? Ubu rero niho kushaka ikintu gikomeye, ubu rero niho kumanuka mwibarabara. Igihe kirihuta, igihe kirashitse. Ubu nta munyepolitike yoshobora kuvuga amajambo hanyuma ngo ace yikuramo. Ubu bose bariko barashaka kuzanwa ngo berekanwe uko bari. Ubu rero bagiye kuvuga ngo ubu hari amahoro nta nkomanzi. Aho rero niho uguhona kuzobashikako kwihuse nk'uko ibise bifata umugore yibungenze, kandi ntibazobicika, ntibazobihunga. Murazi yuko umwaka ugiye kuza batangaje ngo ni umwaka we mweranda. Ndibwira yuko isi iratinyana bamwe ku bandi. Jewe ntibingora kwizera yuko tuzoshika twihuse ku biganiro by'amahoro, kandi bikava no mu bizova mu bintu nk'uko abantu bashaka kubimenya ubu, kuko igihe cyashitse kuri ibi, igihe kirashitse, igihe gitegerezwa kuba kimaze kuba gikuze gishitse, ariko byose bitegereza kuba bikuriye kumwe inyuma y'izamurwa. Yaba iyo nyishu bazoba bafise inyishu ubusa cyangwa ibindi bakundwa, ibyo byose biri mu gice cy'ijambo ry'Imana, atari ibintu bya politike gusa, ariko biri mu gice cy'ijambo ry'Imana. Igihe numva ko umwansi ruhagwa w'ubutumwa bwiza yavuga Luteri mu mashengero, mu migwi y'abaluteriyano, mu migwi y'abaluteriyano ngo mu mwaka uza, aho mpita ntahura ibifatanye n'ibyo. Mbega mwotangara bukwi na bukwi kwiherezo izo nama zose ziba, ugasanga hariho gushira abantu mu buhigwe abapfuye kugira ngo bya bikomere byose bivugwe. Ni kuvuga ngo Luteri bakamuvuga ngo nk'umweranda kugira ngo kikomere gikire. Twebwe ntitugenda nk'impumyi, ahubwo turabona ibiba imbere y'amaso yacu, kandi isi yose ya Gikristo bariko barondera buriya muntu adasanzwe, bamurondera ahantu hose kivuyemo ahantu yicaye. Bose bagenda bagasoma impeta yiwe, hanyuma bakaza bakamwunamira bakamushima kuko nyine umunsi umwe azoseruka. Ariko ubu byose bigenda neza, ari ngaho mugabo abantu ntibabibona, bagenda bakagwa muri ibyo. Hanyuma abo bose batizeye ukuri kwahishuwe kw'ijambo ry'Imana ryo muri kino gihe bazonwa kuriya mu vinyu ubusambanyi w'uburaya bwiwe. Kandi nkuko umuhanuzi Yeremiya yabivugishijwe, yavuze ngo amahanga yataye ubwenge. Byagenze gute? Ntibakizi ibyo bakora,
ariko byose biri mu mugambi w'Imana. Ibyo byose biri mu buhanuzi bwa Bibiliya. Aho rero igihe tubona ibintu tubibonera mwako gace, turavuga tuti Mwami, ihutishe igikorwa cawe hagati mu myaka, usohoze ibyo wagenye, ureke ubwoko bwawe busoke. Kandi Imana izogaba ku buryo bwoko ubugingo nyakuri mugeni busohoka imbere y'uko umuryango wiyugara burundu. Bakundwa, ntitukibaye mu gihe cy'ibisobanuro mu bintu bacaca, ariko ni mu gice aho ijambo ryera kandi ry'ubuhanuzi ryakira ahantu hijimye nk'umuco ukomeye muzima. Tubaye muri ibyo bintu byose mu muco w'ijambo ry'Imana, igihe havugwa uyu munsi muri kino kibanza yuko atamunyepolitike hano ku isi yoba azi ibintu nk'ibyo ubwoko bw'Imana buzi. Nibyo ibyo rero, ibyo nibyo 100%. ubwoko buzi bufite amakuru nyayo ashoboka ni ishengero ry'Imana nzima, si abanyepolitiki. Bo bafise imigwi ibagira inama, bazi gusa ibyo bagiriwe inama cyangwa ibyo babwiwe cyangwa ibyo nabo bavuze mu nyuma, ariko ubwoko bw'Imana bwobwo bwabwiwe ibiriko biraba ubu. Ibyo rero byari bikwiye kutugira abantu banezerewe kandi bashima. Twategerezwa guhimbaza Imana n'imitima yacu yose uyu munsi, tukamushimira yuko twebwe abatabereye na gatonyi, abatari bakwiye ibyizigiro, abatafite agaciro, abantu bari bagenewe kuba batari hejuru, abo nyine nibo Imana yamagaye, yaratuvugishije, ijambo ryayo ryahishuwe biciye kuri mwemo, kandi dushobora mu gihe cy'ubwijiji rukomeye rw'amadidane dushobora kurucamwo dufise kubonesherezwa gushitsa aho tuzova mu kwizera tukabona ibyo twizeye. Ndizera yuko dutegerezwa gushimira Imana nk'uko Mariya yabikoze kiriya gihe kera, nk'uko Zekariya yabikoze kera, nk'uko Simeyoni yabikoze, nk'uko Hana yabikoze. Mu masengesho yabo ntibavuga ngo Mwami ndagushimira kubwo ikirere ciza, ngo yuko ibicu matamuri hari, yuko tufite amagara meza n'ibindi. Mariya yuguruye umunwa aravuga ngo mutima wanje himbaza Umwami, ngo mutima wanje unezererwa Imana mukiza wanje. Mbega Zekariya yakoze iki? Amajambo y'ubuhanuzi, amajambo y'Imana yaciye ku minwa yiwe. Bakundwa, turi ubwoko bw'Imana kandi turi munsi y'ijambo ry'ubuhanuzi ryo muri kino gihe. Imana yaduhaye umuco no kubonesherezwa ku bw'ubuntu, natwe twategerezwa kumushimira biva mu bwina bw'umutima, mu izina rya Yesu, amen. Utwinjiza mu rusengero rwawe nk'uko winjije Simeyoni na Hana, atari kugira ngo turabe iby'imigenzo cyangwa ibyagezwe, ariko kugira ngo babonesherezwe na mwemu wawe ibyo wakoze. Ndagushimira ku bw'ibyo kandi mpimbaza izina ryawe Mwami. Mu isi yose turabona ijambo ry'ubuhanuzi risohoza, kandi twinjira mu gihe aho ijambo ryawe risohoza biciye ku ishengero ryawe. Wakire amashimwe yacu, guhimbaza kwacu, kukubaha no gusenga. Haleluya bw'izina ryawe, haleluya, haleluya,
amen.